reka dusome aya majambo yanditse mu butumwa bwiza uko yanditse na Yohana igice cya 5 duhere ku murongo wa 6. Havuga ngo Yesu amubonye ajyamyeho kandi amenye ko amaze igihe kirekire, aramubaza ati wumva ugomba gukira? Uno arwaye aramwishura ati mugenzi, nta muntu mfise wo kunyinikira mu kidengeri iyo amazi azikurutse, ko ngira ngo ndaza uwundi akantanga gushungurukiramo. Imana idufashe cyane. Uyu yari umuntu yarwaye imyaka 38. Imyaka 38 ni umwanya munini cyane. Umuntu aba yararushe, yarajyamye ngaho hari ku kidengeri, aho yaramaze kubona ko byarenze, aho abantu bari bamaze kumuta. Ibintu byose byari byarayangaye. Ushobora kuba ufise ikibazo cy'iminsi 3 cyangwa ukwezi kumwe cyangwa umwaka umwe cyangwa imyaka 2, mugabo yari afise ingwara yamutuma adataha, aguma kuri ico kidengeri imyaka 38. Ariko Yesu araza aramubaza ati mbega ugomba gukira? Yesu yarambajije ikibazo gitomoye cyane kandi kirimo n'inyishu mbere. Yarambajije ati urakeneye gukira? Mugabo umuntu bivanye n'ikibazo yaramazemo imyaka, yaramaze guhamuka, yaramaze kumererwa nabi, yaramaze kumva mutima hageza ahantu, aravuga ati singira umuntu, ego ngira mvugane n'umuntu atagira umuntu. Yavuze uyu mugabo, yavuze ngo singira umuntu ashobora kunyinikira muri aya mazi igihe yatibutse, kuko umumarayika yamaze seruka rimwe mu mwaka, maze uwabaye uwa mbere kushungurukira muri ayo mazi akaba ari we yakira. Kandi kugira ngo ujeyo byasaba ko ugira umuntu aguterura akagushira yuko bari baremvye bagwariye ngaho. Amwishura ngo singira umuntu, ngira mbwira umuntu atagira umuntu, atagira umuntu amurihira ishure, atagira umuntu amuserukako muri cya kibazo, atagira umuntu amurihira inzu, atagira umuntu amufasha mu kibazo kina kiriya, atagira umuntu, atagira umuntu. Uwo ngira ndambwire ni Yesu araserutse kugira ngo ahakubere. Haleluya. Tubandanje ngaha ku 8 havuga ngo Yesu aramubwira ati va hasi, ikorera ikirago cawe ugende. Yesu ntiyarinze kumusambisha byinshi ati kubera iki utagira umuntu. Nanje sinzi ndakusambisha ni kubera iki utagira umuntu. Ari abantu bavuga ati singiro twamanukanye, singira baba mudogo, singira abavyeyi, singira papa, singira mama, singira umuntu. Umuntu wese avuga ko atagira umuntu, wibaza ko umuntu yari kuguseruka ko nawe byaranse, yarahindutse, yarabaye uku canke ugasanga nagira nubwo buryo bwo kugufasha, nibyamuvuye ko mugabo nawe yarashatse kugira icyo agufasha, mugabo nugira umuntu. Reka ndagusengere Yesu agira guseruke ko kandi agutabare, kandi ibintu byose bigira bije mu buryo. Nugira umuntu ariko ufise Yesu, Yesu agira seruke. Reka dusenge. Mwami Yesu gira neza kandi uragororotse, ndakweretse umwene data amaze iminsi ari mu marira, avuga ko atagira umuntu, ntagira umuserukako, ntagira umuvugira, ntagira umuntu. Yari yiteze ku bantu, kandi ijambo ryawe rivuga ngo arago wizigiye umwana w'umuntu akamushaka ivyizigiro vyiwe byose. Mwami Yesu hayirwa ukwizigira, kuko ameze nk'umusozi Siyoni udashobora kunyiganzwa n'icyayi cyo cyose. Mwami Yesu turaje imbere yawe rero kubw'uyu mwene data atagira umuntu, museruke ko Mwami, umugwanirire, umubere mu bibanza byose yarakeneye kubamwo, maze nawe atwenge nk'abandi, nawe aheke nk'abandi, nawe aronke nk'abandi, nawe ashike hahandi nk'abandi, kuko urabishoboye. Gira icyo ukoze kuri uyu mwene data, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu, amen. Chuti mukundwa wari kurandaba, wari kumwe na Pastor Jackson Nkeshimana wo mu ishengero rya Hope Church mu Cyaramagaye. Ndagutumiye kuri uyu wa Mungu nawe uzoze, hari cyo Yesu azogukorera. Ni hajya ku 12 ya Cyarama bita kumbaho, nantu horoshe cyane. Ufashe moto, bajaji, taxi, voiture cyangwa moto, icyacho cyose wofata ukababwira ati njana kuri Hope Church mu Cyaramagaye, barahazi. Ni ku 12, nta rindi rya 12 rihari, nta rindi ry'imbaho rihari, ni iryo nyene. Kaze kuri uyu wa Mungu, Yesu akugirire neza. Murakoze cyane.